hari ikintu mwise umugabane w'umukenyezi canke w'umwigeme. Umugabane rero mugoma muzana amajambo agoye, usanga umengo uriko uravyumva mugabo ugasanga biragoye nyene gutahura. Bavuze umugabane, je nk'ubu umuntu avuze ngo umugabane ca numva Afrika, umugabane wa Afrika. Uvuze ati umugabane w'umukenyezi canke w'umwigeme, reka ndabibaze wewe uri umwigeme. Umuntu avuze ati umugabane wawe abashatse kuvuga. Murakoze cyane. Umugabane no vuga Turakaze inshuti bakunzi ba Sanista TV namwe soma muri ko muradukurikira. Turazi ko muri benshi mudukurikira kandi muri ahatandukanye. Turaramukije abadukurikira muri mu gihugu cy'u Burundi. Turazi ko ariho dufise abatari bake mumaze kudukurikira ko tutibagiye ko mu bihugu bibanyi nk'u Rwanda, Kongo, Tanzania ndetse n'ahandi ku migabane itandukanye ngaha ku isi yacu muradukurikira. Ariko kandi tubibutse yuko abari biganiro tugenda tubategurira kugira ngo mugende muramenya ibinabiriye mu birakoreka mu gihugu cacu c'u Burundi cyane kuko muri no minsi no turiko turakorera cyane. Reka ndakwibutse wewe utarakora subscribe kuri channel ya Sanista TV ko uri kuracererwa urashobora kubikora kugira ngo ibiganiro nk'ibi tugenda tubategurira abize biragushikira vyoroshe. Ariko kandi tukwibutse ko iyi kiganiro kirangiye utwandikiye muri commentaire ukatubwira uko kiganiro wakirose ndetse nico cagufashije canke ikibazo kindi byo twagukorera navyo biradufasha bikanatwubaka cyane. Nkuko rero mwamaze kubibona ku screen yanyu turi kumwe n'abajene abameze neza cyane kandi bafise ibitari bike bagiye kutuganirira. Sino hava ndabavugira reka abace bivugira abatwidondore kumbure batubwira bo bari hama ibisigaye ndagusabye ko woca ubandanyana natwe kino kiganiro uraje kwamenyera ibitari bike. Reka duhere kuri uno mwigeme kumbure urano n'agapira yambaye ngira ngo karavuga uwo ari we mugaraje kubitubwira neza. Nitwa Aletheia Doxa, ndi musi y'uburongozi bwa Prophète Rare dusengera muri Turumiwe ministry iri Gasikebe Bujumbura. Turi kumwe rero n'undi musore kabisa mvuze tarakajije urabona ko asizwe amavuta ngira ngo itari bikaca bitubwira. Tugwaye ikaze nawe muri Sanista TV kumbure abatari bakewe ko baradukurikira ariko kandi barakeneye ko kumenya kumbure abakubonye batakuzi kuko hari nabaza kukubona bakuzi. Jenny Fabrice Mugisha ego ndi pastor muri Truth Revealed Church. Dusanzwe turi munsi y'uburongozi bwa Prophet God ngira ngo mwavyumvise yuko no munsi twatewe iteka kuri Sanista TV nibaza ko bavaho banadusengeye sivyo ga pastor. Imyidondoro ngira ngo murayumvise ariko hari ibitari bike batunganije kumbure abatari bake ngira ngo mwagiye murabona bijanye n'abakenyezi. Kubera iki teramo mwatunganije ari cy'abakenyezi gusa nabigeme kumbure mugabo twe mwatwibagiye abantu twibwe umwe twishu. Murakoze cyane. Namwe ntitwabibagiye turacari ko turategura ikindi gikurikira ariko pour le moment twatanguye c'abakenyezi nabigeme ko hari umuco turiko turabona canke tuko turakira mu ijambo ry'Imana twateguye ico giteramo ico gikorane kugira ngo natwe dutange uwo muco twahawe tuwuhe benshi tuwusangize benshi kugira ngo twuguruke amaso nk'abigeme n'abakenyezi kubw'ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana ritwita. Pastor bero uzobure ego je niyo nzoba ndi nk'umwungere w'ishengero umuntu ategereza kuba mu biteramo ari byo bakenyezi ari byo misore ari byo bagabo kuko turazi neza ko Imana irinzi guhamagara muri iryo bango hari ikintu kanaka ubufise ku bwawe. Narabonye kuri ruriya rupapuro ndanga giteramo canke afishe mu majambo make hari ijambo mwanditseko ijambo rivuga ati vuga ku ruvyaro rwawe. Iri pastor iri jambo ni gikirundi umuntu wese ariko aratwumva ndibaza ko yovyumva ko ari kuvuga ku ruvyaro nyene mugabo rifise indi siguro je byarancanze sinzi cyo kimwe nawe birashobora kuba hari nabandi byacanze sinzi ko mworiduha kumuca. Kimwe nuko bavuga kuvugira ku ruvyaro rwawe. Iyo tuvuze vugira ku ruvyaro rwawe
tuba turiko turavuga muri buryo rusange benshi baribaza yuko ari uburyo umukenyezi yibaruka canke abyara umwana mugabo turiko turavuga vugira ku rubyaro rwawe turiko turavuga vugira ni ikintu umuntu yibungenga ni yerekwa umuntu yibungenga mu yandi majambo duhagaze ku mupfasoni cyangwa ku mukenyezi turiko turavuga arafisi yerekwa muri we haba muri business mu byerekeranye urudandazwa haba mu byerekeranye n'uburongozi haba mu byerekeranye n'urubyaro rwiwe rw'umwana mu buryo bw'umubiri byose byerekerana urubyaro afise muri we rero turiko turavuga ni byerekeranye na vision canke yerekwa afise so yereka aravugira ku rubyaro rero ni gihe ijambo ry'Imana rivuga ngo umuntu yavuga avuge nk'uvugishijwe so muri urwo ruhande rero ni gihe avugira kuri business iri muri we guma gusohoka hanze ni gihe avugira mu byerekeranye n'uburongozi n'indi Imana yaramuhamagaye kugira ngo abe umurongozi mu rugwego kanaka biri muri we ni gihe abona ko ategereza kwibarika umwana biri muri we igihe rero ariko arabivugirako nico gihe rero dushaka kwigisha umukenyezi cyangwa umwigeme kuvugira ku kintu kiri muri we kugira ngo kije hanze. Urakoze cyane kumbure hari ikintu mwise umugabane w'umukenyezi canke w'umwigeme umugabane rero mugoma muzana amajambo agoye usanga umengo uriko uravyumva mugabo ugasanga biragoye nyene gutahura bavuze umugabane je nk'ubu umuntu avuze ngo umugabane ca numva Afrika umugabane wa Afrika uvuze ati umugabane w'umukenyezi canke w'umwigeme reka ndabibaze wewe uri umwigeme umuntu avuze ati umugabane wawe abashatse kuvuga murakoze cyane umugabane novuga ni mu rurimi rw'ikizungu ni heritage donc bivanye n'ibyo ahejeje kubasigurira pasteur ariko aravuga ko vugira ku ruvyaro donc umugabane rero nico cyose wavugiye ko kijya wari wibungenze cashizwa habona shaka gutanga example ntoyi ku bw'ijambo ry'Imana igihe Hana yaravugiye ku ruvyaro rwiwe nivyo yari ngumba ariko naho ijambo ry'Imana tubwira ko yari ngumba umuvyeyi wacu yarigeze kutwigisha atubwira ikintu kimwe ngo yari ngumba ku mwana asanzwe ariko ntiyari ngumba ku mwana w'isezerano bivuga ngo rero igihe yagenda imbere y'Imana agafukama gasenga Imana kugira ngo imuhe umwana ico yavugiye ko Samuel agasohoka Samuel yabaye umugabane donc nico cyose nimba ari business warufise muri wewe nimba ari ikintu kanaka warutekeye kitari bwashigwa habona ariko wamye wifuza gushigwa ko gishigwa habona ico bavugiye kore kugira ngo gishigwa habona nico mugabane nico uhawe nk'umugabane nk'umukenyezi ego areka ko mbure mutwibutse canke munatubwire kuko nimba ntavyibagiye umengo ntimurabivuga neza aho conference izobera amatariki amasaha nimba izomara imisi myinshi sindanavyibuka mu bitubwira murakoze cyane twateguye umunsi umwe azoba ari kuwa gatandatu tariki 17 za Octobre nyene uku kwezi hama kizobera kuri salle Saint Jean Paul II ni juste kuri Avenue du Large impande ya King's Conference hama bizotangura sahindwi ego tariki 17 z'uku kwezi azoba kuwa gatandatu. Pastor nk'abakenyezi badukurikiye biciye kuri Sanisa TV canke abigeme bakumva babaye inspiré yo kuza muri no conference ni giki ubona bazogenda batahanye canke ico uzosiba azobahomba kimwe nuko icyo notangura kuvuga ko nuko umukenyezi ategereza kumenya kwanza yuko hariho responsibility afise canke inshingano afise izo nshingano rero nuko umukenyezi ubwo yahamagariwe kugira ngo yubahe umugabo hanyuma ibyerekeranye n'umugabo nawo yahamagawe kugira ngo akunde umugore ijambo ry'Imana mu banyefeso igice ca 5 iravuga mugabo kunda umugore wawe nkuko Kristo yakunze ishengero hanyuma umugore naho bacavuga ko umugore ubaho umugabo wawe nkuko ishengero ryubaha Kristo mu yandi majambo ni kubereka neza yuko umugore ntariho kugira ngo afate ikibanza c'umugabo nariho kugira ngo angane n'umugabo mugabo arafise inshingano ziwe igihe umugore afashe inshingano ziwiwe bisigura yuko ashobora kugira urugo rwiza ubwo ijambo ry'Imana rirongera rikavuga ngo umugore w'ubwenge yuba ku rugo rwiwe ariko ukijuju arusambuza amaboko yiwe
mu yandi majambo igihe bazoza nukugira ngo baze bamurikirwe n'ijambo ry'Imana rizoba rihari umukozi w'Imana Prophet Sinaga Evra azoba ari karatanga rero ni igihe bazomurikirwa bamenye inshingano zabo igihe bazomenya inshingano zabo bazotuma urugo rwabo rugenda neza bazotuma ikintu kiri muri bo gisohoka bazotuma amahanga canke igihugu c'u Burundi gishobora kwerekana agaciro rifise mu byerekeranye n'abakenyezi so umukenyezi azovaho ari umuntu yuzuye ubwenge bw'Imana bivuye n'ijambo ry'Imana rizoba ryavuzwe uwo mwanya rizoba ari ijambo ry'Imana rije gufurura ico kintu kiri muri we yigishwe canke ahabwe ubumenyi mu byerekeranye no kuvugira ku kintu kiri muri we adafashe ikibanza c'umugabo kujya tukuda kuvuga ngo babahe 50 babahe 50% oya nukugira ngo afate igihande ciwiwe responsibility yiwe canke inshingano ziwe kubwico nico kizotuma n'umugabo canke umushinga ntaye wiwe nawe afata responsibility yiwe yukumukunda nico gihe uzobona ingo zifise umushinge mwiza ico nico catumye dushiraho ico gikorane c'abakenyezi n'abigeme kugira ngo bamurikirwe n'ijambo ry'Imana mu byerekana inshingano zabo zitavanze n'inshingano z'abagabo ariko inshingano zabo zituma urugo rwubakwa neza. Murakoze cyane ariko reka tugaruke hano kwa mademoiselle hari akantu mwumva twaba turangije ikiganiro tutababajije ego urumva igikorane kizoba mugabo barashobora kuba batatuzi bashobora kuba batari bwigere badukurikirana cyo gituma dushaka kugira ngo batumenye cyane kumbure niyo baza muri cyo gikorane bazoba bazi abantu baje kuraba rero turiko kuri Facebook kwitwa Turumiwe Ministry Generation Knowledge hama kuri YouTube turiko naho nyene twitwa Aletheia Turumiwe umva hose bashaka kudukurikirana ikindi naco nibaze yuko naco nyene twoba twashoboye kwa twibagiye niko turasaba tumire muri ico gikorane turasaba tumire turafise abaririmbyi ari umugwi w'abaririmbyi w'abakobwa witwa Reveal Jesus hama tukaba dufise n'abantu bajejwe bazoba baje baje kutwigisha ku bijanye n'ivya entrepreneuria hariho azoba baje ku vyerekeye ivya psychologue azoba hari akazoba hariho n'ubujanye n'ivya business urumva ko umugore uko biri kose aho twavuze yuko azobwira ku ruvyaro ibyo byose arashobora kuba bifise ahantu rero amaso yiwe azokuguruka kandi ijambo ry'Imana aho rizoca ribishira ahabona cyane umva barahawe ikaze kandi ikindi naco hariho amabus azodeplace abantu aho bazoba bari barashobora guca bavuga aho bari tugaca tubatora Madame wanje ari Gitega muzomutora ego oya bashoboye kwegerana tukaronka bus ikwiye twoyimanukana Okay, kumburiro murakoze mwe mwariko muradukurikira ariko reka tubanze tugushimire cyane. Murakoze namwe. Pastor turagushimiye cyane. Murakoze namwe. Turagushimiye nawe wariko dukurikira nakwibukije ko ushobora kugira commentaire mu gihe na subscribe wahejeje kugira ngo ibintu bigende neza cyane gusumba yari Hitimana Siriyaka canke Hit Promoter. Turabashimiye tubifurije kugira aho muba mwubahwe muroranirwe mu vyayo no mu banyu na gahwana. Sanisas